iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu hari na yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cane cane ariko kuyarabana n'igisata ca politike. Turaza kubabwira kuri vyinshi bitandukanye. Ni nyuma yaho rero hari abari baragerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015 ariko ntibikunde bagahitamwo guhunga igihugu c'u Burundi. Hari abahungiye mu bihugu bibanyi, abandi nabo bahungira mu makungu ya kure, abandi nabo bakaba ariko bidegemvya kuri uyu mugabane wa Afrika. Umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye akija ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2020 hari benshi bavuga ko mu vyo bamusaba ho harimwo kugarukana impunzi, abanyepolitike bari hanze ndetse n'abaharanira agateka kazina muntu. Kuri ubu rero abo bose boba baragerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye ariko bikanka ngo hoba hari umugambi utahukana nk'uko biri mw'ikete ryashizwe ahabona na Yeremiya Minani, uyu yashinze leta yo mu buhungiro. Ibi tukaza kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye vyose ntimuze gucikwa. Nako kandi muri ano makuru tugiye kubabwira ko ngo Burundi bwaba bufise ubutari n'amabuye by'agaciro bitari bike bishobora guteza imbere igihugu. Ivyo akaba ari ivyashikirijwe n'umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka Engineer Ibrahim Uwizeye mu gihe yari yatumiwe n'inama nshingamateka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kugira ngo yishure ku bibazo vy'abashingamateka. Abashingamateka bakaba bashaka kumenya ingene ubutare bw'u Burundi bufise budaterera ku buryo buboneka mw'itunga ry'igihugu kandi categerezwa kuba hari igisata gihambaye gituma ubutunzi bw'igihugu bwisununura. Umushikiranganji mu nyishu yatanze yishuye ko ico gisata gifise ibibazo vyinshi harimwo nuko ubwo ubutare bwimbwa cane, agatanga akarorero ko mu mwaka w'ibihumbi 2019 honyene ku miliyoni 36 z'amadolari y'abanyamerika zari zitezwe kwinjira mu kigega ca leta, ibihumbi 520 vy'amadolari gusa ariyo yonyene yashikanwe mu kigega ca leta. Kubw'ivyo Daniel Gerase Ndabirabe arongoye inama nshingamateka abona ko hategerezwa kujaho itegeko rirekurira leta kugabura umwimbu wabonetse n'abasanzwe bajejwe gucukura ubwo butare, kandi hakanashirwaho n'abahinga b'abarundi bize neza ibijanye n'ubwo butare kugira bushobore guharurwa neza, hama igisata c'ubutare gishobore guterera bimwe biboneka mu butunzi bw'igihugu. Aya n'ayandi yose ntuze gucikwa, fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wa fyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yanyu ari nayo yacu Umuhuza TV. Uri mu bambere nkwaye kaze mw'idonido yano makuru. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyafunyo, Jeremy Minani uyu arongoye leta yo mu buhungiro avuga ko ngafise amakuru yuko hari ibihugu bigiye gutanga kuri leta y'u Burundi abagirizwa guhirika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Aba rero bose bari barongowe na General Godefroid Niyombare barahunze bariruka baragenda, abandi nabo barafashwe barapfungwa. Umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi rero Jeremy Minani yaratangaje ko kugenekerezo y'19 ruheshi umwaka w'2023 yandikiye abakuru b'ibihugu batandukanye kugenekerezo y'indwi ntwarante uyu mwaka w'2023 abasaba kudaha agaciro ubusabe ngo bwa leta y'u Burundi bwo kurungikirwa impunzi z'abarundi zahungiye muri ivyo bihugu zagirizwa guhirika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Uwo munyapolitiki ari mu buhungiro akaba yarayavuze ko afise amakuru yuko abo bakuru b'ibihugu ngo baba baremeye kurungikira leta y'u Burundi izo mpunzi z'abarundi zagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi kw'igenekerezo ya 13 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2015. Ati dufatiye ku iperereza ryacu turazi ko abaperezida b'ivyo bihugu bemeye kurungikira leta y'u Burundi abarundi basaba ubuhungiro n'impunzi
bashakwa ku vyaha bagirizwa vya politike. Akaba ariko Minani avuga mw'iryo kete. Umunyepolitike Minani aratabaza amashirahamwe mpuzamakungu ayasaba kwiyamiriza iyo ngingo yohava ifatwa n'ivyo bihugu yo kurungika mu Burundi izo mpunzi, agira ati uko kurungikira leta y'u Burundi izo mpunzi bizoba ari uguhonyanga kweruye itegeko mpuzamakungu ryerekeye abasaba ubuhungira. Ati turasaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres kugira ico akoze kugira ntibikorwe. Kubw'uwo munyepolitike ngo ni vyiza ko umubano woba mwiza hagati y'ivyo bihugu n'u Burundi, ariko ngo ntibikwiye ko bica bijana no kurungika mu Burundi abo barundi bahungiye muri ivyo bihugu nk'impunzi zifise itegeko mpuzamakungu ribakingira kurungikwa ahantu ubuzima bwabo bwohungabana. Jeremy Minani mw'iryo kete yarerekanye ko ivyo bihugu hamwe vyotanga abo barundi kuri leta y'u Burundi ngo vyoba bihonyanze iryo tegeko mpuzamakungu, kandi ko amatora meza yari kuzaba mu kwakira neza impunzi n'abasaba ubuhungira azoca agabanuka muri ano ngena amanota meza. Yibutsa ko ivyo kurungika izo mpunzi mu Burundi nta shirahamwe na rimwe mpuzamakungu ribishigikiye, kandi ko n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi bicumbikiye bamwe mw'izo mpunzi vyanse kubatanga kuri leta y'u Burundi. Ngivyo rero ivyo vyarashikirijwe na Jeremy Minani avuga ko ngene ibihugu bimwe bibanyi vyoba vyarafashe ingingo yo kurungika abo bose bavugwa mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza mu mwaka w'2015. Nako kandi ngo abarundi baba hanze basaba koroherezwa mu kuronka pasiporo hamwe no kwigishwa inama mu vyoteza igihugu bataravye gusa abo basangiye umugambwe uri ku butegetsi. Ibi akaba ari ivyatangajwe na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orukome. Uyu we nk'uko biri mw'ikete Gabriel Rufyiri yandikiye umukuru w'igihugu ku igenekerezo ya 31 Rusama uyu mwaka w'2023 yashize ahabona imbere y'abamenyeshamakuru ku igenekerezo ya 21 Rusama umwaka w'2023 ngo abarundi bari hanze barahagarizwa umutima no kubona abatoroherezwa ivyo bagomba gusaba impapuro canke gusaba pasiporo canke se kuyishira ku gihe, kuko ngo bategezwa kubanza kuza mu Burundi. Ivyo babishikirije mu nama uwo mukuru w'ishirahamwe Orukome yagiranye n'abarundi baba muri leta ya Indiana no mu micungararo yaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku igenekerezo ya 14 Rusama uyu mwaka. Gabriel Rufyiri avuga ko ngo ivyo bituma baca bakoresha amahera menshi kugira ngo ivyo vyangombwa biboneke, bakabona ko hakwiye kujaho igisata mu buserukizi bw'u Burundi ubwo ari bwo bwose kijejwe gutanga izo mpapuro nk'uko bisanzwe bikorwa mu bindi bihugu vyo mu karere. Abo barundi bari hanze bavuga kandi ko ico kibazo bamaze kugishikiriza inshuro nyinshi, ariko ko babishuye ko ivyo gutora impapuro z'inzira mu buserukizi vyo hava bituma inkozi z'ikibi ziri hanze zikika mu kiza, ugasanga nazo zasavye izo mpapuro, ariko bakabona ko izo nsiguro zidafashe, kuko ngo Burundi aho bugeze bufise incabwenge zoshobora gukinga ko izo nkozi z'ikibi zironswa impapuro z'inzira z'u Burundi. Nk'uko rero bibandanya biboneka muri urwo rwandiko, abo barundi basavye ko boza baragishwa inama umwe wese mu vyo afitiyemwo ubuhinga batarinze kuraba ko aba mugambwe uri ku butegetsi. Ku bwabo barundi ngo birababaje kubona abaserukira Burundi mu bihugu vyo hanze abambasaderi batuma abarundi basangiye umugambwe gusa mu manama yo kwiga ku bibazo bizingamitse iterambere ry'igihugu. Ku bwa Gabriel Rufyiri we akabona ko leta ngikwiye kuzotunganya ikiyago muri rici n'abo barundi muri yandwi yahariwe Semaine de la Diaspora kugira ngo bashikirize ivyiyumviro vyabo atagucagura, kuko ngo benshi muri bo bafise experience y'ivyo babonye mu bihugu babamwo,
nka hamwe abarundi babikoreye ko vyobateza imbere. Ibi rero ivyatangajwe na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Rukome, avuga ko abarundi baba hanze y'igihugu basaba koroherezwa mu kuronka pasiporo hamwe no kugishwa inama mu bikorwa vyoteza imbere igihugu. Gabriel Rufyiri kenshi atanga ivyiyumviro vyiwe, ndetse bamwe bakabona ko ivyiyumviro vyiwe ari ivyiyumviro birashe koko. Nawe ukenguruke rero witubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza hano makuru bagenzi bawe aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batuja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. n'Umuhuza TV, Imana ibahezagire.